ndabahaye mwiriwe abandi nimwaramutse bivana naho umwe wese aherereye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya gatanu munyonyo 2025 amakuru mwateguriwe muyashikirizwa na Dondo Tuyomba z'umutima mu buhinga bw'ivyuma naho hari Aubin Felix Irankunda ingingo zimwe ashimikiye ko nizo ngire ntangure kubashikiriza. Leta ibandanya kwagirizwa kwihungabanya agateka kazina muntu mu Burundi harimwo kunyuruza abantu. Ikigo Impact Generation Center casohoye icegeranyo cerekana uko ihonyango ry'agateka kazina muntu ryabaye mu Burundi mu kwezi kwa Gitugutu uyu mwaka. Abahoze mu mugambwe SMCD FDD nabo bakaba bababajwe n'inyifato ya leta y'u Burundi yo kunyuruza abanyagihugu bakaburirwa irengero, bagasaba abarundi kuja hamwe bikureko systeme SMCD FDD kuko ataneza izobashikanako. Abatwara amapikipiki co kimwe na bene yo mu ntara ya Bujumbura barabangamiwe no kwakwa ibiturire n'abapolisi birigwa mu mabarabara amwamwe. Ivyo biturire bikabatungisha abanyagihugu nabo barira, bamwe bakavuga ko basanze leta ikomoka muri CNDD FDD ataneza y'umunyagihugu yigera yiyumvira. Hari n'ayandi idonido mugume hafi ni mukanya, ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro iganuke kazi. Ndongeye kubaramutsa. Mu bijanye n'agateka kazina muntu, zimwe mu nzego z'igipolisi, iperereza rya gisirikare hamwe n'iperereza y'umukuru w'igihugu ngo nibo babandanya guhungabanya agateka kazina muntu mu Burundi mu gufata no mu gufunga abanyagihugu ata amategeko akwerekejwe, nk'uko biri mu cegeranyo casohowe n'ishirahamwe Impact Generation Center. Muri ico cegeranyo iryo shirahamwe rikavuga ko abantu 23 harimwo abana babiri bari munsi y'imyaka 18, abakenyezi babiri n'abagabo 19 aribo bamenyekanye ko bakorewe amabi harimwo kunyuruzwa, gupfungirwa ubusa no kwicwa mu kwezi kwa 10 guheze. Kubw'abarongoye Impact Generation Center bagasaba inzego z'umutekano n'ubutungane ko mu gihe hari umunyagihugu vyokenerwa ko akogwa ko amatohoza ko amategeko yoza arakurikizwa, mbere n'umuryango w'uwahagaritswe ugashobora kubona uwabo. Dukurikire Nadine Irigukunze, umuyobozi nshingwabikorwa muri iryo shirahamwe. Ikigo Impact Generation Center twasohoye raporo y'ukwezi kwa 10 guheze mu bijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu, cyane cyane ku bwicanyi, kunyuruzwa no gufungira abantu busa. Muri iki cegeranyo rero abantu 23 harimo abana babiri bari munsi y'imyaka 18, abapfasoni babiri n'abagabo 19 nibo bakorewe ayo mabi twadondaguye aha hejuru. Impact Generation Center twasanze ayo mabi akorwa na bamwe mu nzego z'igipolisi, iperereza rya gisirikare hamwe n'igendereza ry'u Burundi. Ubutungane buraheza bugakwega amaguru hagufata ingingo ibereye canke ngo bahane abakora ayo mabi, mbere biziga bimwe bimwe bitogwa byihutirwa guhambwa hatanakozwe amatohoza. Muri iki cegeranyo cacu tugaruka ku ngendo igayitse y'ubutegetsi bw'u Burundi, aho baguma bagiriza abantu kwifatanya n'imigwi igwana mu gihe iyo leta nyene igaruka ikavuga ko iyo migwi itabaho. Twashize ahabona abarundi bagiye batotezwa cane cane abo mu mugambwe MSD urongowe na Sinduhije Alexis, aho ngenda habona Thierry w'imyaka 38 wo mu ntara ya Bururi komine Matana yanyurujwe n'utwara igendereza mu ntara ya Bururi ari kumwe n'imbonerakure bamwagiriza kugendana ifoto y'umukuru w'umugambwe MSD Alexis Sinduhije. Inyuma yo kuyisanga mu isakoshi yiwe, uwo n'ubu ntarengero ryiwe kuva ku igenekerezo rya 21 Gitugutu. Ku igenekerezo rya 26 Gitugutu, Ndereyimana Ezekiel wo muri komine Musongati mu ntara ya Rutana yafashwe amasaha y'ijoro acajana gihutihuti gufungirwa mu iperereza rya gisirikare i Bujumbura. Muri iryo joro nyene akaba yari umusirikare ari mu karuhuko k'izabukuru, nawe yagirijwe kwigisha abanyagihugu baja mu migwi igwana.
mu mpera z'ukwezi kw'icenda hari impunzi yanyurujwe igishika ku butaka bwo mu gihugu c'u Burundi, uwo munyagihugu akaba yazize guhunguka ava mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Uwo nawe akaba yanyurujwe n'utwara igendereza mu ntara y'Amakamba komine Nyanzarake. Uwundi yanyurujwe uwo munsi nyene ni Jean Damascene Niyongabo yahoze ari mu muhari wa FNL. Nabo gushika ubu ntawuzi iyo bamushize. Muri make liste y'abanyuruzwa ni ndende, ariko muri Impact Generation Center tugasaba ko bishitse inzego z'umutekano zigakenera umuntu kugira abazwe ku vyaha yikekwaho hoza kurikizwa amategeko, kandi naho afungiwe abiwe bakamushikira. Inyifato leta ifise yo kunyuruza abantu bakaburirwa irengero irababaje cyane abahoze mu mugambwe CNDD-FDD. Basaba umukuru w'igihugu na leta yiwe guhagarika umurindiriko wo kunyuruza abantu bakaburirwa irengero, kuko imiryango inyururizwa ababo irahamuka, abanyagihugu ngo bariko baricwa n'akabonge. Abo bahoze muri CNDD-FDD bakavuga ko abarundi bagitwagwa na systeme CNDD-FDD ataheza bazoshika, ngo bama bateye akamo bavuga ko CNDD-FDD ataneza izoha abarundi. Bagasaba abarundi bose kuja hamwe bikure ko systeme CNDD-FDD bashireho intwaro ishobora kubakura mu marushwa bashizwemo niyo ntwaro. Umwe muri bo tumutega abiri ijwi ryahinduwe. Turababazwa cyane abahoze muri CNDD-FDD, turababazwa cyane n'inyifato umurindi wo kunyuruza abenegihugu b'abarundi uteye ubwoba, wo kwibaza ko turi mu ntambara ikabura. Ni ukuri turasabye umukuru w'igihugu nimba afunze na leta yiwe yose, abashinga amateka, abakenguza amateka, uyu murindi wo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ugabanyuka, bawuhagarike, kuko imiryango itwarwa ababo bataragira ibibazo intahamuka amasese ariko arica abantu. Ubwo ababo bagenda bafashwe n'iperereza ntibasubire kubona umuntu ariko ararengana akagenda amyora amaso yibaza ko adahafashe. Hama turasaba n'umukuru w'igihugu, turamwubaha mugabo basambura akazi ka systeme, tugishije systeme mumenye yuko mu Burundi taho tuva taho tushe bamatera kamusabye ati nta neza CNDD-FDD izoha umurundi cyangwa umurundi kazi iki tugiye hamwe twagira urunani tukabikura. Turasabye abarundi bose n'abaCNDD-FDD barimo, kuko nabo nyene baragowe, base twikure kw'intwaro, dushireho intwaro ishobora kudutwara itwereke iyo tuja, tuve mu bukene, tuve mu nzara, tuve mu marushwa twashizemwo n'uyu mugambi. ubwo buzoba ari ubutungane. Ingozi naho havugangwa inkuru y'umukuru w'igipolisi muri iyo ntara yahahora komiseri Bonfort Ndoreraho abenshi bita Monfort yahagaritswe. Bivugwa ko yahagaritswe ku munsi wa mbere w'inondwi turimwo igenekerezo rya 3 Munyonyo 2025, naho amabi yo kunyuruza abanyagihugu bakaburirwa irengero mu ntara zahahora za Bujumbura, Meri, Cibitoke na Ngozi atarico catumye ahagarikwa. Bonfort Ndoreraho yahagaritswe n'iperereza ry'u Burundi kuko ari mu bagirizwa amatoni y'ikawa ashika kuri 18 aherutse gufatirwa ku mupaka wa Kobero, avugwa ko yoba yarashorewe mu Rwanda. Ingingo ya komisere regionale mu ntara z'uburaruko igena utwara igipolisi mu ntara ya Ngozi vyifata kibanza ikaba yaciye ifatwa kuri uyu wa mbere nyene itariki 3 za kuno kwezi kwa Munyonyo 2025. Lieutenant Colonel Niyosenga Jean Bosco akaba ari we yabaye arasubirira Ndoreraho Bonfort. Bamwe n'abandi babona ko kuri leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD ikawa irusha agaciro ubuzima bw'abanyagihugu ijejwe, ngo kuko ntivyumvikana ingene umuntu yagirizwa kunyuruza abantu bakaburirwa irengero itamukora ko amatohoza ngo ahanwe n'ubutungane, ariko yagirijwe ikawa agaca afatwa ubwo nyene agatabwa mu mvuto. Basaba abarundi kubona ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bababaye aho bakura amafaranga bashira mu mifuko yabo, batababaye ubuzima bw'abanyagihugu. Ngo ni ngombwa rero ko abanyagihugu bava hasi bose bagakuraho leta irutesha ubuzima bwabo ikawa.
bene amapikipiki yunguruza abantu mu ntumbero yo kwiteza imbere hamwe n'abazigendesha muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura bagiriza igipolisi kubafatira amapikipiki kubaka ibiturire vy'umurengera n'ibindi. Abapolisi barongoye abandi hamwe n'abatwagwa babo ngo nibo babikora. Abo banyagihugu basaba cane umukuru w'inama nkenguza amateka Gervais Ndirakobuca agirishe inama abapolisi bakorera muri komine Mugere hamwe n'abakora umwuga wo kunguruza abantu bakoresheje amapikipiki muri iyo komine nyene aheze yiyumvira amagorwa y'abo banyagihugu kuko aherutse kuvuga ko uzohungabanye neza y'umunyagihugu bazohigura. Ivyo abapolisi bariko bakora muri komine Mugere ngo biteye ubwoba n'isoni. Inkuru na Eric Kwizera. Kwibarabara riva mu Kanyosha hahoze hari muri meri ya Bujumbura gushika mu Kabezi hahoze ari mu ntara ya Bujumbura abenshi bitarirare abanyagihugu baguze amapikipiki arikoreramwo bavuga ko huzuye amase y'abapolisi baba indongozi baba abatwarwa mu gipolisi. Abanyagihugu baguze izo pikipiki mu ntumbero yo kwikenura no gutanga akazi. Itegeko ryo kutinjira mu gisagara hagati rikaba ryarubahirijwe n'abagendesha ivyo vyuma. Abagendesha ipikipiki zica muri byo barabara bakaba bakubagurwa biteye ubwoba. Igihe kihaciye abamotari bari muri ubwo buzima ni kinini. Bene amapikipiki hamwe n'abamotari barabuze ubaganyira. Kurikira uyu munyagihugu ari mu batunze ipikipiki zica muri iryo barabara ariko ijuru ryiwe ryahinduwe. Mwazi yuko tukiri muri Bujumbura yari ifise meri umushikiranganji yitwa Gervais Ndirakobuca ndakugarika yari yatanze itegeko ko ata moto yo kwinjiye mu gisagara kandi byarakurikijwe. Rero abantu bariyungunganije turiyungunganya turagura imoto turatanga ubuzi turaha abantu bakore nukuvuga itinerere yo kuva mu Kanyosha gushika mu Kabezi irimo amasiha y'abapolisi. Twe turibaza ko abapolisi bahembwa twarabuze ivyarivyo nukuvuga abapolisi bakorera kuva Kanyosha gushika mu Kabezi wera kuwo hejuru gushika kuwo hasi barajyarushwa barakubagura abamotari bimwe biteye ubwoba. tubimaze nk'igihe tukabura uwo tuganyira. Umugozi uri mu Ruziba wahoze ukoreshwa n'abakozi bahoze bakorera muri meri ya Bujumbura nta mumotari awurengana adatanze amafaranga ava ku 200 kuduga. Uwufatiwe moto aca asabwa kuriha amafaranga 50. Ipikipiki iraye mu minwe y'igipolisi icirihishwa amafaranga ari hagati y'100 n'amafaranga 500. Uyarishe nta cemeza cuko ayarisha ronka. Abanyagihugu bavuga ko barushe abapolisi bafashe moto abayiriko bayikurwa ko bunyamaswa bakaca kuzifungira kuri zone Kanyosha mu Ruziba hamwe no muri Kabezi. Basaba abajejwe intwaro cane umukuru w'inama nkenguza amateka Gervais Ndirakobuca gukoresha inama abapolisi n'abagendesha amapikipiki muri iryo barabara aheze yumve akabakiye bene amapikipiki n'abayagendesha mu barabara rya Kanyosha Ruziba Kabezi kuko yigeze kuvuga ko azohigura n'ubangamiye ineza y'umunyagihugu. Ivyo abapolisi bari kubakorera ku barabara rya Kanyosha Kabezi kubwabo banyagihugu biteye ubwoba n'isoni. Urumva uko umumotari arenga hariho umukozi uri mu Ruziba wayitirikwa meri ahampande y'ishengero rya Emmanuel nkurengana uzatanze 5, 3, 4 kudu bakiyandagaza bagafata amamoto buri munsi. Ni kuvuga abamotari bagwana urugamba bafashe moto nturiha musi ya 50 kuduka bayiraranye n'ijana n'amajana 200 kandi aho nta rupapuro bakuha. Ivyo bikagirwa n'abapolisi bo ku rwego rwo hejuru n'abapolisi bitwa ngo nabo hasi. Birateye isoni rero muduterera kabo. Ubwa mbere hoho gashikire umukuru w'inama nkenguza amateka kumva ko mavuga ngo umuntu azohungabanya ngo ineza y'umwene gihugu basha ngo bazogereka. Nukuri naze agirana inama n'abamotari agirana inama n'abajejwe igipolisi gitwarira ngaho mu Kanyosha gushika mu Kabezi. Twe turarusha mu gufata abantu bakaburutse nkako mumengo n'ibikoko agateka kabo katubahirije. Imoto bama batwaye uruzifungirwa mu Kanyosha uruzifungirwa mu Kabezi uruzifungirwa mu isoko mu Ruziba n'akamaramaza. Abapolisi dufise sinzi ko ari byo banga barahiye. Asha bigateye ubwoba n'isoni.
babuze n'ipikipiki bafata bayice amafaranga ngo ntiboba ari abapolisi biriwe bahagarariye ibarabara. Niko abapolisi babwira abamotari. Amapikipiki afashwe arimwo igitoro, ico gitoro abapolisi baragikuramwo benezo bahejeje kuriha amafaranga baba baciwe, basanga ata essence irimwo. Iyo essence ikaba igurishwa mu buryo bwa magendo, aho ni muri komine Mugere nyene. Abanyagihugu bakayoberwa ko abapolisi bahembwa n'igihugu canke badahembwa. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro harimwo musitanteri wa komine Mugere Adelaide Hatangayo kugira ico bakoze ivyo bintu bihagarare, abamotare baruhuke. Ivyo abapolisi bakabikora mu gihe ayo mapikipiki aba yaguzwe mu ntumbero yo kwiyungunganya no gutanga akazi ku bagakeneye bose ngo biteze imbere. Bavuga ko basanze leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD ataneza y'umunyagihugu yiyumvira, naho biri uko yamara igihe ngo kizogera abarundi bayikureko burundu. urumva iyo moto zirimo igitoro abapolisi baca bakikidu bagaca bakigurisha amagendo nyene ajya hahora komine ku zone mu Kanyosha. Ivyo abapolisi n'akamara maza bitera n'agahinda, urubirwa ko bahembwa, urubirwa ko badahembwa n'amasiri kagize barakwibwirira bo nyene bati tubuze n'imoto ufata bakuca amande twabafashe nk'abapolisi guhagararira ibarabara. Ubura abapolisi b'abagore, ubura abagabo, n'ukuri birateye isoni. Ego mudutera kama kuba bijeje musanteri wa komine Mugere n'abamufasha n'abandi baze bagira ico bakoze kugira ngo abamotari nabo baruhuke, none basubire mwibarabara kwiba ko atabuzi bafise. Nta buzi bafise, umuntu agerageza kwiyungunganya mugabo twasanze iyi leta ya CNDD-FDD nta neza y'umwene gihugu ifise, nuko abarundi dufise ubwoba gusa. Imana gusa yonyene ngira ngo izohava twibuke duhindurire ubu butegetsi. Nawe urabona yuko mu barundi umengo bose bararotwe barasinziriye, ariko igihe kizogera tuyikureko burundu. Yari umunyagihugu wo muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura. Biruko mu gihe mu kwezi kwa Gitugutu 2025 hari umunyagihugu wo mu ntara ya Bujumbura nyene yamenyesheje ko abapolisi barembeje abamotare mu kubaka ibiturire muri komine Mpanda. Uwo umunyagihugu yagize ati nduguruye twa Mugina. Narishimye kubamenyesha twebwe aha muri komine Mpanda intara ya kera ya Bubanza, ubu turi muri Bujumbura turafise ikibazo kimaze iminsi ndetse kimaze imyaka. Rero dufise abapolisi bakorera muri komisariya ya komine Mpanda. Twebwe abamotare turahohoterwa cyane n'abapolisi, aho bama bashize urutsinga mwibarabara bashaka gukamisha abantu. Jewe baramfatiye imoto atakosa na rimwe mfise, ndarifatirwa na dokor agira njane muri komisariya. Namubajije ikosa nakoze, nari mpagaze ndiko ndondera umukiriya. Rero atambwira ko mpagaze nabi kandi ndi muri parking. Ubushize hari umupolisi batazira Mwarabu yafashe umumotare hama amufashe akorana no witwa OPG Johashe. Umumotare arakubitwa asigara ari ntere, komiseri kominare nta nico yavuze. Rero abo baopeji uwitwa Johashe afise imoto zitatu zikorera mwibarabara. Uwo Mwarabu akagira imodoka agiramwo atamyaka ibiri heze baje aho kuri komisariya gukorera. Ati amahera bayakurahe bagura ivyo bintu? Iyo bagufashe uri umumotari kenshi barayijana kuri komisariya, aho rero iminsi yose bashiramwo urutsinga kugira babe barafata abandi bamotari. Iyo bagufashe kenshi baguca ihadabu riri hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 200, kandi utegerezwa kuyatanga kugira bagusubize imoto yawe. Komiseri kominare yatubwiye ko kugira ivyo kudufata bihere ko twokorana twese abamotare tukaza turamuha umwe ibihumbi 10 ku munsi kugira ngo abo bawopeji n'abadokoro bareke kudufata.
tugaca twibaza none ko nyene icubahiro aduhimiriza ko twogwanye ibiturire, none ayo mahera dutanga koko arashika muri OBR? Ikindi naco nimba ashika muri OBR tukaba turi amakori yose dusabwa, ni gute baduhungabaniriza agateka kacu? Basi nibapfume bashiraho amande yagenewe umumotari azwi n'amategeko, kuko niyo tubahaye ayo kenshi nta gitansi baduha, batubwira ngo bazoturihira. Iyo uwagararije baca bagupfunga, kandi kenshi ivyo babigirira twebwe kugira ngo batuburagize amamoto yabo abe arakora. Rero twashaka mutuvugire mwo bamukoze, turaremvye natwe dushaka kubeshaho imiryango yacu, kandi ibi biba muri komine ya kera ya Mpanda, ahandi ntaho uzobisanga. Twarituye musitanteri yahahora, ariko naco vyahinduye ndugaye twamugina. Bamwe n'abandi bavuga ko atakuntu igihugu gishobora gutera imbere gifise abajejwe gucungera umutekano w'abanyagihugu aribo bawuhungabanya, bakaka n'ibiturire vy'umurengera ku mugaragaro atacamira. Leta irangwa n'akajagari ngo nta murundi uw'umutima yoyizigira. Babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce dutandukira igice ca nyuma c'ivyo mwateguriwe.